kibazo. Ijambo rya mbere niryo rivuga ngo guhuma no kuba mu mwijima, guhuma no kuba mu cyaha, guhuma no kuba mu kabi, guhuma no kuba mu kutamenya. Esha amaraso nawe yiwe azoseswa, azonsinda mu bana banje. Mureke kwiga muratunga intoki abaciye amazose n'abarasha abantu. Reka nsubire ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turaje ngo tuyabashitse ko yose idonido. Reka nsubire ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu kuri mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndaguhe ikaze nanone kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka ikaze inshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye Igitega, abaherereye mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, n'abaherereye mu bisata bitandukanye, abaherereye Muramvya, abaherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahaye ikaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu igushitsa amakuru akomeye cyane tubasha kuronka ku zindi mbonesha kure mu gihugu cacu c'u Burundi. Nta makuru mwaranyigejwe ariko nanone hano turayatosora tukabashitsa ko idonido n'amakuru aba yatojwe n'abamenyesha makuru babahinga bakorera mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abakorera muri politiki, abakorera mu gateka kazina muntu no mu bindi bitandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuri wowe utarabikora akandiko karyo ndagusaba muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uraca urabona ahari akazogera nayo nyene upyonde ko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuko ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira muri aka kanya. Turonse amajwi y'agacamutwe n'inyuma yuko hateguwe operasiyo, kuko tworonse amajwi ku rukuta rwa WhatsApp aho ibihangange mu gihugu cacu c'u Burundi vyatanguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko nibici vyumvikanye amajwi y'ibanga na yahe nibihe bihangange vyibonekeje muri uwo mugambi. Biravugwa cyane ko ibintu bigiye kuyangara mu gihugu cacu c'u Burundi ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane adushikiye aka kanya operasiyo yo kwica umukuru w'igihugu neva yateguwe ku igenekerezo rya 3 Munyonyi umwaka wa 2023 vyabereye mu nama yakorewe ku rukuta rwa WhatsApp. Nkuko amasoko yacu avyemezwa, biravuga ko urukuta rwa WhatsApp ariho rwibonekejwe ko amajwi y'ibanga akomeye cyane yaganiriwe n'ibihangange umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibihangange vyabogojwe vyakuwe mu mabanga vyari bijejwe vyose vyatanguye gutembagaza umukuru w'igihugu, ariko nanone umwe mu bashigikiye umukuru w'igihugu ibi vyose biravuga ko ariko arakora ibishoboka vyose kugira ngo atezurire umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye. Umutegetsi ninde yoba afise umugambi mwiza akwiye kuba akarorero mu banyagihugu cacu c'u Burundi. Biravuga ko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe turaza kumugaruka ko niwe mutegetsi yoba ariko arakorana n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye, mu gihe ibindi bikanganyoni bihejeje kwibonekeza mu mugambi mu mabi akomeye cyane. Nk'uko Reveriyano Ndikuriyo nawe mwaramubonye ubuhinga bwa none vyaribonekeje ko Reveriyano Ndikuriyo nawe yibonekeje muri ayo majwi yagaragaye ku rukuta rwa WhatsApp nk'uko tubishikirizwa na bamwe mu bajenerale baronse ayo majwi, ariko none bakaba batayashize ku rubuga rwa YouTube canke ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye ku mvo z'umutekano w'abanyagihugu. Ariko amakuru turonse aka kanya avyemeza ko umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye nyuma yuko ashika mu ngore y'amakoraniro ibi vyose vyoba bigiye kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Ariko
Amakuru adushikiye biravuga ko abasirikare sinzi borungitswe ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yari yagiriye urugendo mu ntara y'igihugu. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ibihangange vyibonekeje biriko birakura he imbaraga, biriko birakura he ibijanye nuko vyokura ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo ni muntu ki Arengiyome Bunyoni no wahoze ari umushikiranganje nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Rever Yarundi Kuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD vyose birahejeje gukomera cane. Mwarumvirije ko abari mu burongozi bukwiraje rya Petero Nkurunziza vyose vyahejeje gukomera cane. Haravugwa ko Keri Nkurunziza nawe yoba ahejeje kuba apfungiwe mwibohero rya Gitega ariko kwibanga rikomeye cyane nkuko tubibwirwa n'umwe mu banyororo bapfunganywe n'uwo Keri Nkurunziza. Bikavuga ko kuri ubu ngubu atarekuriwe gusohoka iryo bohero nkuko uwo munyororo yaturungikiye ubutumwa bukomeye cyane. Nanone turibuze kugaruka ko muri aya makuru yacu. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video uraba ahanditse ijambo sabuni upyondeko uraca urabona ahari akazogera naho nyene upyondeko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya mbere Munyonyi umwaka wa 2023 yafashe ingingo ikomeye cyane mwibanga ntangere. Bivugwa ko yarungitse abasirikare bahora bacungera ikambi mu gisirikare gicungera umukuru w'igihugu kugira ngo barabe uko Bunyoni yoba avanywe mu ibohero rya Gitega mu ibanga rikomeye cyane. Haribonekeje ububeshi buteye ubwoba naviko turaza kubibashikiriza muri aya makuru yacu. Ububeshi bwibonekeje nuko Generale Arengiyome Bunyoni ngo apfungiwe mu ibohero rya Gitega, ariko ivyo vyose n'ububeshi bwateguwe na politiki. Murazi ibijanye na politiki nkuko tubibwirwa n'umwe mu banyororo ariko atashimye ko tumuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Biravugwa ko kuri ubu ngubu Generale Arengiyome Bunyoni abasirikare aribo bamukuye mu ibohero rya Gitega, ariko nawe akavuga ko abo basirikare batazwi ikambi bavuyemo. Akavuga ko atazi iyo Generale Arengiyome Bunyoni yoba yarajanywe nyuma yuko yari yakuwe muri iryo bohero mu ibanga rikomeye cyane. Ariko amasoko yacu yemeza ayo makuru. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nkuko batomora ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yoba yarafashe ingingo ikomeye cyane nyuma y'uburyo Keri Nkurunziza yari yafashe umugambi ukomeye cyane wo gutanguza intambara ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye n'abandi bamushigikiye nka Generale muramuze cyane Generale Jire Ndiho kubwayo. Ivyo vyose reka turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Biranavuga ko General Prime Niyongabo yoba yafashe ingingo ruhasha ikomeye cyane yo gutegura kudeta. Nanone nkuko vyibonekeje mu bubeshi bwatambukanye nanone bwibonekeje ku buhingangurukana bumenyi butandukanye mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yari yagiye ku migabane y'amakungu ya kure. Murazi ko ku rukuta rwa Facebook humvikanye ubwo bubeshi buvuga ko General Prime Niyongabo yoba yatembagaje umukuru w'igihugu mu ibanga rikomeye cyane. Ariko ivyo vyose reka turabigaruka ko vyose dushire ukuri ahagaragara nkuko twahora tubibashikiriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya nanone ayandi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi nuko abanyororo bapfungiwe mu ibero rya Gitega barahejeje kugumuka nyuma yuko abapfunzwe bari bavuye mu mugambwe wa CNL badafatwa neza. Haravuga ko hari ibidandazwa binyarwa abanyagihugu. Abakenyezi baba bariko baradandaza ibidandazwa ku mabarabara atandukanye nkuko muba muriko murabiraba
mu mabarabara aho muherereye mu gihugu c'u Burundi murazi ko igipolisi gitangura uwo mugambi wo kuba ivyo bidandazwa vyafatirwa vyose biravugwa ko birungikwa mw'ibohero rya Gitega ku mvo z'uko hariko hapfungiwemwo abantu batandukanye mu gihugu c'u Burundi. Umwenegihugu umwe yagize ati njyewe nari mfungiwe mw'ibohero rya Gitega ariko ivyo nahaboneye ni amabi akomeye cane hameze nko muri Beseri aho umupolisi Jerome Niyonkuru apfungiwe. Ibintu birahejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije ko Jerome Niyonkuru umupolisi mwahora mwakunze muri mwe benshi, mwarumvirije ko yapfunzwe ku bw'akarenganyo. Abasenga nimusenge, ibintu birahejeje gukomera cane. Haravugwa ko ibintu vyoba bigiye kuba bibi cane mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone reka tubigaruke ko mu makuru yacu muri iki kiganiro n'aya makuru turonse aka kanya. Nayo ayandi makuru mu gipolisi catanguye kugumuka nyuma y'uko Jerome Niyonkuru amagara yiwe ageramiwe. Bamwe mu bapolisi bakunda gusenga canke bibonekeza mu mashengero nk'uko ubuhanuzi buteye ubwoba kandi bushobora guteza ikibazo mu gihugu c'u Burundi nk'uko mwumvirije umupastori akomeye cane Isidore. Mwarumvirije ko yavuze ko igihugu c'u Burundi coba kigiye guhura n'akaga muri iki gihe. Ibihangange muri CNDD-FDD, ibihangange mu birongoye muri leta y'u Burundi bitariko biravuga rumwe nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bahanuzi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Isidore nawe biravugwa ko nataraba neza birashobora kumuta w'amazi agatabwa mu mvuto, ariko umutekano wiwe nk'uko hari umwe mu baryango wiwe yabishikirije, biravugwa ko Isidore we adafise ubwoba ku bijanye n'uko yoba ariko aravuga ukuri. Ngo birazwi ko hari abenshi banyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakaburizwa igufwa kw'ibanga rikomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Reka vyose tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Naho andi makuru akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi adushikiye, ni amakuru avuga ko ibintu vyoba bigiye kuyangara. Ni nyuma y'uko kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye umubonano intumwa z'ishirahamwe rya Buraya rijejwe ibijanye n'amahoro European Institute of Peace zirongowe n'umupfasoni Johnson Haido. Izo ntumwa zikaba zaraganiriye nanone ku kibazo gitandukanye vyibonekeje muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye ari nawe arongoye umuryango wa EAC ku kibazo nanone kijanye n'amahoro n'umutekano birangwa mu buseruko bwa Kongo. Bakaba bagarutse ku ngingo yafashwe n'abakuru bagize EAC ivuga ko imirwi y'abanyamahanga irwanira ku butaka bwa Kongo yoshira hasi ibigwanisho maze abari mw'iyo mihari bagashigikirwa mu bijanye no gusubizwa mu buzima busanzwe mu bihugu baje baturukamo. Ku ruhande rw'umuhari wa barwanyi ba Red Tabara uturuka mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ko izo ntumwa ko zoba zizaja kujabukira muri uwo muhari zikababwira ko botahuka mu Burundi, ko biteguye kubakira neza cane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi nanone yavuze ko yateye akamo iryo shiramwe gufasha kugira ngo Uburundi bwitegure itahukanwa ry'abarundi bari hamwe no kubaho ivyangombwa bizobafasha mu gusubira mu buzima busanzwe. Bikavugwa ko kugira ngo nabo bashobore gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Akaba kandi yamenyesheje ko ibijanye n'ivyangombwa ashobora gutuma intumwa zikavugana n'abanywanyi ba Red Tabara kugira ngo batahuke mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, igihugu c'ikivyeyi nk'uko mu biraba vyose, nubwo hari bamwe mu bategetsi bakora amabi atanezereza abanyagihugu. Umwenegihugu arakwiye kugira ibintu bitandukanye kandi arakwiye uburenganzira kuko arabifisiye ubushobozi kandi arabifisiye uburenganzira nk'uko mwabiravye. Agateka muntu kifashe gate mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka vyose tugaruke muri aya makuru yacu tuyabashikiriza mw'idonido.
Haravugwa ko mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ibihangange bitandukanye vyibonekeje bifise ibigwanisho vyaranibonekeje vyambaye impuzu z'igisoda canke igipolisi mu gihugu c'u Burundi kandi murazi ko birabujijwe na leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu akironka ayo makuru yashikirije ijambo rikomeye cane rivuga ko Reveriyano Ndikuriyo akwiye gukora ibishoboka agakora ivyo ajejwe kandi umugambwe ukirinda gusambuka nyuma yuko hibonekeza ko amabi menshi aturuka muri uwo mugambwe. Murazi ko abanyororo bapfungiwe mu ibohero rya Gitega ariko baturuka mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL kuri ubu ngubu bataronka akaryo kandi amagara yabo ageramiwe. Ivyo vyose ni vyashikirijwe n'umwe mu bihangange biri ku mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuko atomora atakurya umunwa. Avuga ko vyose mu mugambwe wa CNDD-FDD ata kintu na kimwe gikorwa ku murongo kandi gikorwa nk'uko umukuru w'igihugu aba yatanze itegeko. Reveriyano Ndikuriyo niwe mutegetsi ni igihangange kiriko kirahangana n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye. Bamwe mu bene gihugu bavuga ingene Reveriyano Ndikuriyo yoba atangura mu gukoramwo ibintu vyiwe vyose vya misi yose idonido. Mwarumvirije ko amakuru umukuru w'igihugu yari yahagaritse Reveriyano Ndikuriyo mu gukoresha amanama arimwo abanyagihugu kumvo zuko abanyagihugu baba badafise akaryo ko kuronka umwanya bakoramwo imirimo yabo ibabesha ko mu bihe vya misi yose idonido. Ariko Reveriyano Ndikuriyo murazi ko iryo tegeko yarirenzeho akanka. Iryo tegeko ryari ryashizwe ko umukono w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye. Murazi ko Reveriyano Ndikuriyo ari nawe yabishikirije nk'uko yari yabitumwe n'umukuru w'igihugu. Amakuru rero yemeza ko Reveriyano Ndikuriyo ari mu batembagaza umukuru w'igihugu ni amakuru akomeye cyane nanone yo kwitonderwa. Nayo andi makuru ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu mu biganiro vyacu tuza gutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Wowe ico usabwa manuka munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabona upyondeko uraca urabona ahari akazogera naho nyene upyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nayo andi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi biravugwa ko abanyagihugu baturaniye ishamba rya cimeza mu kibira ibintu birahejeje gukomera cane. Urwamo rw'inkoho ziteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi rwatanguye kumvikana kw'igerekerezo rya 28 Gitugutu umwaka wa 2023 aho bivugwa ko hibonekeje kiroberi gishasha kandi abavyeyi batanguye kurungikayo imisore yabo nk'uko amasoko yacu atomora. N'umwe mu banyagihugu barungitse ubutumwa avuga ko ariko vyifashe. Umukuru w'igihugu murazi ko kw'igerekerezo rya mbere mu nyonyi umwaka wa 2023 yarari Muramvya humvikanye ko nagumya yibonekeza muri iyo ntara ibintu biraheza gukomera cane. Murazi ko yavanyweyo n'igisirikare gicungera umukuru w'igihugu giturumbuka nk'uko mwabiravye ku buhinga butandukanye, nubwo nanone hari amakuru abanyagihugu tuba tunyegejwe ariko hano turayatosora tukayabashitsa ko yose idonido. Naho operasiyo yo kwica umukuru w'igihugu barategura gutera kudeta mu kahe karyo. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza ku vyerekeranye n'ivyo vyose biriko biribonekeza. Wowe ico usabwa guma ukurikira yimbonesha kure ya Burundi News TV. Turi ngaha ku bwanyu, turi ngaha kugira ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane adushikiye mu gihugu c'u Burundi nande avugwa mu bisata bitandukanye. Amakuru avugwa mu gihugu c'icibanye c'u Rwanda, amakuru avugwa muri Uganda, amakuru avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, amakuru muri rusange avugwa mu karere k'ibiyaga binini n'andi makuru yose dutosora tukayabashitsa ko yose idonido. Kuri ubu ngubu rero umutambukanyi w'umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza we vyoba bimeze bitereka turaza kubigaruka ko mu makuru yacu. Wowe ico usabwa gumya ukurikire iyi mbonesha kure yacu
ya Burundi News TV. Mukanya nyuma y'amatohoza abamenyesha makuru bacu bariko baratugirira amatohoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nande twabateguriye. Ndabahaye kaze mu bindi biganiro tubashikiriza kuri misi yose idonido. Ibihe vyiza nshuti banywanyi bacu, iyi ni Burundi News TV.